Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ababaje ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku biriko birabera mu gisirikare c'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi bariko baricwa ku munsi ariko wamengo nta cyabaye. Perezida Evariste Ndayishimiye akigumira mu gacerere. Abasoda barenga 250 biciwe rimwe, abarenga 400 barakomereka, abandi bagera muri 80 bafatwa mpiri na M23. Ibi ni ibintu bibabaje kandi byateye agahinda abatari bake, kuko igitangaje kinateye ubwoba muri aba basoda bishwe harimwo n'abasoda bakuru bafise amapeti yo ku rwego rwo hejuru. Iki kikaba ari ikimenyetso kitabesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye yadandaje amaraso y'abana b'u Burundi, ariko nanone bikaba byerekana ko abasoda b'u Burundi nabo uno munsi bariko barifata nk'ibijuju, kuko kubona bariko barapfira muri Kongo ni ikintu kibabaje kandi giteye ubwoba. Bari bakwiye gukora ibishoboka byose bagafatanya n'abanyagihugu, amaze bakikuraho ubutegetsi bw'agahotoro, ubutegetsi bubi, ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze imyaka yababa 20 buboheye amaboko imugongo abarundi. Tubivuga ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru atangaje kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku basoda b'u Burundi bari muri Kongo, aho ubu ngubu bamaze gucungishwa FDLR mu rwego rwo kwanga ko bishikana kuri M23. Iki kikaba ari igikorwa giteye isoni kandi kibabaje, kigiye gutuma abapfa ku rugamba biyongera, kuko birababaje kandi birateye ubwoba kubona ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarahisemo gucungisha ingabo z'u Burundi FDLR, bakabikora atari mu neza y'abasoda b'u Burundi, ahubwo ari ukugira ngo barengere inyungu zabo, kuko ubu abasoda batari bake bari kwishikana kuri M23. Leta y'u Burundi ikaba yafashe umwanzuro wo gucungisha abasoda b'u Burundi FDLR. Ibi akaba ari ibintu byababaje cyane abasoda b'u Burundi, bakavuga ko iyi ntambara ndimva yabashoyemo byanze bikunze igiye kubagiraho ingaruka zikomeye, kandi ko nawe izamugiraho ingaruka zihambaye cyane. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza no kugaruka ku busuma buhambaye cyane buriko buravugwa ku muryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Ndayishimiye ubwe n'umutambukanyi we bariko barakora amanyanga akomeye cyane, bigatuma igitoro cibura mu gihugu c'u Burundi. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni, byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi, kandi akaba ari ibintu byerekana ko amagorwa abarundi barimwo uno munsi yose akomoka ku butegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budashaka gukorera abenegihugu, ahubwo ubutegetsi bushaka gukorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Abasirikare b'abarundi Geneva yabatanzemo igitambo muri Kongo, barapfa nk'ibimonyo umunsi ku munsi, ariko ntaco bibwiye Ndayishimiye n'abo bafatikanije ubwo bubisha. Uburundi bukomeje gucura imiborogo kubera impfu za hato na hato z'abasirikare babwo bapfira umusubirizo mu burasirazuba bwa Kongo, aho bahinduwe abacakara n'abacanshuro mu bikorwa bigamije kwica abatutsi b'abanyekongo.
ni ibikorwa byateguwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi wahaye amafaranga Ndayishimiye kugira ngo amufashe kubyihutisha. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo inkuru n'icamugongo yasakaye hirya no hino mu Burundi ko hagati ya tariki 5 na tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2024 honyine amagana y'abasirikare b'Abarundi bapfuye baguye ku rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23, aho amwe mu mazina n'amafoto by'abaguye ku rugamba bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Byagiye guhuhuka umunsi ubanziriza uw'ejo, aho amajana n'amajana y'abasoda b'u Burundi biciwe rimwe, ndetse amakuru adushikira akavuga ko hafashwe mpiri abarenga 80, abandi bagakomereka bikomeye cyane. Ubu ibitaro byo mu Burundi bikaba bimaze kuzura abakomerekeyeyo, ndetse hakaba n'icyizere gike ko abakomeretse bashobora kongera gukira. Aya ni amakuru leta Ndayishimiye itajya na rimwe yifuza ko yaja ahagaragara, cyane ko niyo ntambara ikomeje guhekura Uburundi igamije inyungu ze bwite, cyane ko yohereza abasirikare muri Kongo ku ngufu, ababyanga bakicwa naho abanyamahirwe bo bagapfungwa. Kugira ngo abone umubare uhagije w'abasirikare ajya gucuruza kwa Tshisekedi, Ndayishimiye yimuye abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro muri Somalia maze abohereza muri Kongo. Igikorwa gishimangira ko mu by'ukuri uyu mugabo icyo agamije ari indonke gusa. Ku ruhande hari amagana y'abasirikare uyu Ndayishimiye yagize abacakara n'abacancuro muri Kongo bafashwe matekwa n'umutwe w'abarwanyi wa M23. Abasirikare bakaba bakomeje gutakambira umuhisi n'umugenzi, aho bifuza ko bacyurwa mu gihugu cyabo mu gihe ariko Ndayishimiye we yamaze kubihakana akavuga ko atabazi kandi ko atigeze abamenya. Ibi byose birababaza abatari bakeya, bakavuga ko byanze bikunze uyu Ndayishimiye rwose ibyo ariko arakora bigiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kandi ko akomeje kwereka Abarundi ko abafata nk'ibijuju, kuko aho agejeje igihugu cy'u Burundi ni habi cyane, kandi biraboneka ko igihe kigeze kugira ngo Abarundi bafatane mu nda kugira ngo bikureho ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. CNDD-FDD ni umugambwe umaze imyaka 20 ku butegetsi, ariko akaba ari umugambwe wazaniye amakuba atagira izina Abarundi, akaba ari umugambwe uriko urononera igihugu, ndetse akaba ari umugambwe uriko urakora amabi atagira izina. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budafise ico bumariye abenegihugu, ubutegetsi bwamwisha abenegihugu mu magorwa atagira izina. Akaba ari ubutegetsi budakorera Abarundi by'ukuri, ahubwo ari ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane, akarwi kamaze igihe gapfukamye mu nda Abarundi ndi mu moko y'abagambanyi. Iyaba Uburundi bufise abategetsi bakunda igihugu, bakunda Abarundi, ibyaraye bibereye ingungu byari gutuma idarapo ry'igihugu ryururuswa kugeza hagati no mu rwego rwo kunamira abasirikare b'Abarundi barenga 200 barabeye biciwe ku rugamba. Ibi bintu birababaje kandi birateye isoni kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ico ashize imbere ari ukumarira abana b'u Burundi, ari ukumara abana b'Abarundi, ndetse akaba atagamije kugira ikintu na kimwe ahindura ku biriko biraba, ahubwo icyo agamije ari ukugumya akora amabi atagira izina, harimwo guhekura ababyeyi b'u Burundi, ndetse no gukora ibindi bibi bigaragaza ko adakunda igihugu, ahubwo ko nyabona icyo yironderera ari inyungu ziwe ku gatwe kiwe, atari inyungu z'abene gihugu. Ibi byose bikaba byerekanwe n'ibikorwa biteye isoni ndetse bibabaje cyane amaze iminsi akora, aho ubu abatari bakeya bamaze kugwa muri Kongo, ndetse abatashaka kujyayo bakaba
bariko baricwa umunsi ku munsi. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni biriko biraranga ubutegetsi bubi, ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ubutegetsi budakorera abene gihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze imyaka myinshi gapfukamye mu nda abarundi. Birababaje kubona uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye yama avuga ko icyo bagiye kuraba muri Kongo ari umutekano, ariko bikaboneka neza ko ata mutekano bagiye kureba muri Kongo, ahubwo ko nyabuna ingabo z'u Burundi zashiriye ku icumu. Ibi nyine akaba ari ibintu biriko birababaza abenegihugu kandi akaba ari ibintu biteye isoni, byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi uretse mu manga ikomeye cane, aho abatari bake bemeza ko n'ubundi ubu butegetsi bwamaze kwinjira mu bihe bwamaze kwinjiza abarundi mu bihe bigoye. Basirikare namwe bapolisi bacu umwaka mwiza, ni ukuri ibyo muriko murakorerwa birateye isoni. Murazi ko abarundi bose tubakunda kandi tububaha, nibyo CNDD-FDD yarazanye umuvumo ku gihugu cacu, ariko uyu muvumo nimwe mwowubahagaritse. Birababaje kubona ingene muriko mupfira muri Kongo, abapfuye ntibapfubwane iteka bakaribwa n'ibisiga. Ni ukuri birababaje kandi birateye isoni, birateye ikigongwe kubona Ndayishimiye yarahisemo kumarira abana b'u Burundi muri Kongo. Tuve kuri no nkuru irebana n'abasoda b'u Burundi bariko baricirwa muri Kongo, amakuru yacu tabandandise ku busuma bukomeye cyane buriko burakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari ubusuma bwateguwe neza kandi akaba ari ubusuma buri kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi. Ubusuma n'ibinyegezwa ku bukene bw'igitoro mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe Angeline Ndayubaha nibo bari ku isonga ry'akarwi gatera ubukene bw'igitoro bwugarije abarundi benshi. Mu matohoza iradiyo RPA imaze iminsi ishikiriza, byagaragaye ko ubukene bw'igitoro bwugarije Uburundi n'abarundi bitewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe agaca akoresha imvugo z'ibihushane zitandukanye mu gusamaza abarundi n'inzego z'igihugu. Ibyo akabikora kugira akingire ikibaba umukenyezi wiwe Angeline Ndayubaha akoresha shirahamwe afisemwo umutahe Prestige mu manyanga yo gusahura amafaranga y'umurengera mu kigega cy'igihugu. Ibyo byaragaragaje ko ari naco gituma Perezida Ndayishimiye yakuye ibanki nkuru BRB mu kibanza yahorana akayitwara kuyigira kimwe mu bisata bitwarwa muri biro by'umukuru w'igihugu. Abatari bake baribuka ikurwa ry'ifungwa ry'uwahoze atwara ibanki nkuru BRB Dieudonné Murengerantwari, aho byavuzwe ko yazize ibyo yabwiye abafasha Uburundi ku bijanye n'amafaranga mvamakungu y'umurengera ishirahamwe Prestige ryasahuye. Kugira ntabandanye amena amabanga uwo yahoze arongoye ibanki nkuru BRB Dieudonné Murengerantwari akaba yaciye akurwa mu munyororo mu kanya gato. Ubu akaba yidegembya mu gihe yari yagirijwe ibyaha bikomeye byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ariko rero Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe sibo bonyine bari inyuma y'ubwo busuma n'ubukene bw'igitoro. Umuyobozi w'ishikira mu biro kwa Perezida General Aloys Ndayihebura hamwe n'utwara urwego rw'iperereza General Ildefonsi Habarurema barakoresha inzego z'igihugu muri ubwo busuma bwinyegeje inyuma y'ubukene bw'igitoro. Amakuru dukura mu banki nkuru BRB no mu mushiranganji bw'ikigega ca leta amenyesha ko abo bagenerali uko ari babiri bakoresha inzego z'igihugu mu kuziha amategeko bavuga ko ari ukunyungu z'umutekano w'igihugu. Uhagarariye ku mugaragaro ishirahamwe Prestige Investment akaba ari umunyarwanda Bonaventure Hakizimana, ariko hari n'ayandi makuru avuga ko hari n'abandi bantu batazwi bahora bakoreshwa mu gushira imikono ku nyandiko zikoreshwa muri iryo shirahamwe, ndetse muri ubwo busuma bukomeye bariko barakorera abarundi umunsi ku munsi. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi we Angeline Ndayubaha
aribo bari ku isonga ry'akarwi gatera ubukene bw'igitoro bwugarije Uburundi n'Abarundi uko ari babiri bakoresha inzego z'igihugu n'ibihagararo bafise, ariko munsi yabo hari akandi karwi bakorana muri ayo manyanga anyegeje ubusuma bw'umurengera kandi ubusuma buteye ubwoba. Ibi birababaza Abarundi batari bakeya bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Ubusuma n'ibinyegezwa ku bukene bw'igitoro mu Burundi. Inyungu y'ubusuma bw'amafaranga y'umurengera ishirahamwe Prestige rimaze imyaka rikora mu Burundi ryoba ririko rirahinyanyurwa uwundi mukenyuro wo kudandaza ibitoro mu Burundi ribicishije ku yandi mazina atandukanye, nk'uko amasoko yacu mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta no mu bushikiranganji bw'ubudandaje abivuga ngo ishirahamwe Prestige ry'umukenyezi wa Perezida Evariste Ndayishimiye ririko rirahinyanyura uwundi mukenyuro wo kubandanya ridandaza ibitoro mu Burundi ribicishije ku yandi mazina y'amatirano mu mashirahamwe akora urudandazwa rw'ibitoro. Amasoko yacu avuga ko hanini ibyo byatewe n'amatati iryo shirahamwe Prestige rimaze kugira muri uyu mwaka uheze wa 2024. Amatati yatumye ishirahamwe Prestige yitwarirwa mu masentare y'igihugu ca Tanzania, rikaba ryitwariwe n'amashirahamwe atandatu no kuvuga Numora Trading, Ramira Command Trading, Lake Oil Limited ni banki KCB, Banki Kenya Limited, Started Petroleum na MBM Petroleum bishuza ishirahamwe Prestige Investment amafaranga y'umurengera ritarishe. Kubera izo mvo rero bakaba batubwiye ko hari n'ubwato bwugaraniwe mu mazi y'ikivuko ca Dar es Salaam muri Tanzania kubera ishirahamwe Prestige ritashoboye kuriha amaritiro imiliyoni hafi 25 ryari ryatumyeko. Amakuru duhabwa n'abategetsi mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta avuga yuko muri kino gihe ishirahamwe Prestige ririko rihindura umukenyuro kugira risimbe izo manza muri Tanzania maze ribandanye rikora ku izina rya Wera Blind. Iryo naryo akaba ari ishirahamwe ririmwo igifungo cinshi kuko iryo zina rikoreshwa n'udushami twinshi mu bihugu bitandukanye. Hari n'ayandi mazina y'amatirano akoreshwa n'amashirahamwe ya muri Congo Kinshasa nka Congo Oil Business on Planet Cell. Amasoko yacu yatubwiye ko n'umunyakongo yagaragaye mu kiganiro ca Perezida Ndayishimiye n'abanyagihugu mu mpera z'umwaka avuga ko afise igitoro mu gihugu ca Angola, yoba ari muri iyo komite shasha ishaka kubandanya gukora ubusuma mu gihugu c'u Burundi. Ikigaragara cyo icyo Perezida Evariste Ndayishimiye agamije nta kindi uretse kugumya atikiza ubutunzi bw'igihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.